bagenzi bakunzi ba Presse Journaliste amahoro y'Imana bane namwe. Ya uno munsi nkuko mubimenyereye turi muri ca kiganiro duhana umwanya canke duhana ijambo twazanye umwe rero mu bantu n'umuririmbyi akaba no mu producer afise impano nyinshi zitandukanye ntimworaba. Ya bro welcome again in the house. Murakoze cyane. Ya urashobora kwidondora bariko baradukurikirana kugira ngo bamenye wo turi kumwe no munsi ninde nuwahehe azanwe n'ibikinga ha kuri no mbonesha kure ya Presse TV bimeze gute? Murakoze cyane. Je hano mu gace basanzwe banyita SK Pro the movie. Ya Sabishi basi SK Pro gusa cyangwa SK aho cyaba basanga babizana kuvuga ngo SK ariko ni SK S na K na K byonyene. Ubwo cyashaka ko Pro the movie. Niyo mazina yanje ushobora kurondera hano hari hose gaca byanditse gaca umbona nubwo buri he nubwo byandika mu mazi wacibone mu isura yiza. Yes. Ega na usanzwe uri nk'umukomediye naho wumva ufise impano nyinshi. Si komedi ariko burya aho bavyandika mu mazi baca babona mu isura yawe. Ariko ye mu mazi. Ariko reka ndabireke ndiraga bavuga niko nako cyaje mu buryo buri technique ariko iyo ngiye kuvuga uburyo buri muri technique bavuga mu bantu ntibamenye ibyo nashatse kuvuga. Ariko reka ndabifata uko nyene mugabo gusa nyene uvyanditse ahantu bashobora kuronderera ibintu n'abantu muri tayari tubona ivyo nyene nta bindi Escape Pro the movie tubona amasura yanje tubona ibikorwa byanjye tubona ibikorwa by'abantu dukorana byose byitaye imbere yawe. Ya Escape Pro rero asanzwe ari umuhinyanyuzi ahinyanyura amakomedi amasanamu yaba audio video byose arajanisha ngaha mu gisagara cangozi cyane cyane ngaha mu gashikanwa numwe mu bavuga ari kijana mu ivyo bikorwa by'ubuhinyanyuzi. Ariko no munsi twamutumiye nk'umuririmbyi asanzwe abizi cyane. Bro usanzwe uri umuririmbyi vraiment? Genda umuririmbyi aza gukora indirimbo zitari sinavuga nizike ko ikintu kimaze kurenga kimwe kiba cyabaye cishi. Ya maze gukora indirimbo kandi zikagira hano kure. Yego. Ya ufise nk'isonge nka zingahe muri gospel? Ku gatwe kiwanje zagwanje ziri hanze ni zitatu. Ya kandi izindi tuba twaramaze kuririmbana n'abandi bantu ugasanga nazo ziteranye ugasanga zabaye indirimbo nyinshi. Wodoha nka kapera gatoya kimwe nka songe imwe? Reka mbere ku yiwanje. Ya iyo nyene yanje hariraho na karirimbo je keshi ndakuririmba izihimbaza Imana nubwo n'izindi ushobora kuzishiramwe ugasanga ndaririmbye ku bindi bintu nk'amahoro. Ya haririmba ku ku bintu bariko birabamwe iyo misi kuko ndibuka twararimbye nk'indirimbo tugwanya corona. Iyo ndirimbo nayo yari nziza cyane iyo mu mudiho wa reggae ariko yagwanje itangura guca. Rukundo wankunze rurandengeye mvuga iki mu byo wakoze nemeze yuko wankunze naho notangura nkavuga sino bimara abantu ko bameze mu gitondo bakumwe mu kurya mubakumwe mu kunwa mu kanwa kumwe ariko iyo biheze usigara wenyene. cyantangura kwinjira muri mpembe. Ega wasanga uragiye mugasanga nawe uratanguye kwatura mu ndimi tanguye kunaga umutwe. Yego ya SK courage kwe ndakunda amagospel man. Ya none ama project ari imbere byifashe gute wotubwira ama project mufise? Project ziri imbere mwino misi turiko turategura mu ruhande gusa nyene uko mwabivuze tukora ibintu byinshi turakora comedy. Dufise umugwi witwa Muhira Gashike comedy dukora comedy tukaba dufise undi mugwi Impano Bende wagutse ngaho mu gashikanwa urimwe abaririmbyi. Impano Bende ushobora kubivuga ko gatoya ukatubwira? Impano Bende n'umugwi w'aba artiste bo mu gashikanwa bashoboye kwishira hamwe harimwe abaririmbyi abakina comedy abaririmba abatamba nabo bari ubwoko bubiri kuko hari abatamba indirimbo z'akaranga zijya zikirundi n'abandi batamba indirimbo ziba zigezweho bita
moderne danse moderne numva bose bakoraniyemwo hamwe n'undi muntu ashobora kuba afise impano tukumva n'umuntu ajanye n'ibintu vya entertainment twese turamushimye umwe wese ashobora kujamo n'uwo ashobora kuba umuye musi canke umuntu ashobora gutanga amajambo nyene muri make wese arahawe ikaze kuko liste impano bende ntirashobora kuzura muzoce mushiramo nanje rero karibu turaguhaye ikaze cyane hanyuma yuko warumbagije ibikorwa bishasha mwino minsi hari indirimbo turiko turategura n'umugwi witwa Voice Bere indirimbo nyene ya gospel bajya ndabazi cyane yego ndi umugwi witwa gospel Voice Bere gospel ministry nawo ugomba gukora indirimbo shasha ya gospel na video yindi ndirimbo iri hanze mwino minsi gusa ntirashika hanze gose kuko ntiraje hagaragara cyane gusa yarasohotse isigaye gukorerwa amasanamu kugira isohoke ifise amasanamu ivyo nibikorwa biri imbere nshobora kuba ngaragaramwo hanyuma ku ruhande rw'amakomedi vyo urumva ivyo vyovyo ni nk'umurimo wacu wamaho buri gihe kuko burindwi tuba dufise gahunda yo gusohora igikorwa burindwi rero usanga ntavuga ngo tuzosohora iki cyangwa tuzosohora iki turakora tukaraba ikijanye n'ico gihe kuko turashobora kubona ibintu biba bigezweho mu iyo minsi gacha tukora komedi janye n'iyo minsi nyene ni urumva mwe mugira n'ibintu mujana n'ibigezweho cyane ya none ivyo vyose ko numva bifatanya ari byinshi birakorohera bigenda gute cyangwa hariho ibizi imbere y'ibindi ntihagira igihe usanga bimwe byatakaye hakaza ibindi imbere y'ibindi ibyo bintu umuntu ariha orere cyo gituma ntifashe nka producer w'imiziki ko mwino minsi ndiko ndaba producer w'amavideo muba mwino minsi ndi Prodimovi kuko movie nayo ni video nyene urumva donc ivyo vya Prodimovi nivyo bica biza imbere mwino minsi nivyo biri imbere ni sawa kwe hajya rero nk'umuntu akwituye umutunganirize video cyangwa audio byose umuntu aje tuvugane dukore video ntangorane turagenda tugakora ni sawa kwe ego none wewe haciye imyaka ingahe winjiye mu byo guproduce umwaka yiheze ninje mu bintu bya ubwo reka mvuge hasi ntanguye gukora igikorwa ca mbere ca video kikaja hano hagaragara cyane kikagera kure hari 2017 umwaka wa 2014 tuteranya n'ubu numva ni imyaka 6 ni sawa ico kuririmba naco hasi igihe kingana gute ico kuririmba umuntu cyo kuririmba byo umuntu bitangura kivuka ariko indirimbo ya mbere kugira indirimbo ya mbere ngiye kuri noca mvuga igihe imusi kuri YouTube igihe nayiririmbiye reka nca mvuga igihe imaze kuri YouTube kuko imaze 3 ans niyo nyene navuze muri akapera yitwa Niki handitse Niki by SK Prodimovi niyo ica iza yego hanyuma nindi twakoze iyo kurwanya coronavirus turi kumwe n'umurimvyi yitwa Mr Rivera ndamubona umwe ahora aba mu Buganda yego arazwi cyane ngaha mu gisagara cyangwa ya ndirimbo nayo yari yaririmbwe neza ndirimbo iri mu mudiho wa reggae nayo niho iri ubwo corona yagiye ariko yego kuyigwanya bisaba tugume tuyigwanya dukaraba n'amazi ibyo byo ni obligatoire yego none tugerageje kuraba ngahi wanyu mu gashikana ubona ibintu byo kwitabira kuri production ku bya production y'imiziki cyangwa y'amavideo bakwitabira ico kibazo sinavuga ngo ntibanyitabira kuko sinigera nicara ngo ndiko ndakora niba yuko bandiko ndakora ngo byitwa yuko baravyitabira kandi kuva tutanguye production haramaze kuvuka abaririmbyi benshi no mu gashikana kuko abaririmbyi bo mu gashikana bari barabuze aho basohorera impano zabo basigaye baza bakatwitura tukabakorera impano zabo tukazishira bakazigaragaza n'abandi usanga bahora barinda gufata ingendo za kure baza Bujumbura baja Ngozi baguma hagufi yego baca baza tukavugana
y'amahera y'itike nayo bagatuma bayakoresha ibindi bintu. Ya none nk'ubu ko twumva mufise ibikorwa vyinshi ibikorwa mwimirije muri kazoza rene nk'ibi. Ibikorwa twimirije muri kazoza nuko dushaka dukora ibintu biremereye bisumba ibyo turimo. Kuko urabona ubu turakora imiziki dufatira ashobora gusanga dufite studio yubatse igasanga ni ntoya ko turakeneye gukora video ya studio yagutse ku buryo nikora ije kuririmba usanga turiko turayiririmbira imbisha mu mwanya mutoya cyangwa ku buryo nk'ikorari hari uburyo bashobora gukora indirimbo ziri live ugasanga ku buryo tuba dufite ivyuma byose hamwe umuntu avuze ati dukeneye gukora indirimbo ziri live kujya akandi baririmbye bahanze nta mwanya mfise wo kubirirwa ndabavuga amazina ariko nk'abantu bakurikirana indirimbo za gospel cyane barashobora kuba bamaze kubona indirimbo zikora ziza ziri live bakavugiriza aho nyene live hanyuma indirimbo igacigenda isohoye muri concert cyangwa ugasanga bakoze concert indirimbo zigaca zisohoka n'amasanamu ubwo nyene niko turakeneye ko tuzobona uburyo cyangwa imitahe yo kubikora kugira natwe tuze turakora ibintu biremereye binyaruka kuko uburyo ufise ibikoresho bikwiye ukora ibintu binyaruka birumvikana ujya nk'ubu uri umurimyi ukoresha isuka uraruha cyane ugasanga warimye ikivi kimwe ariko ukoresha imashini ucurima ahantu hanini ya kandi ugasanga ntiwanarusha birumvikana nico kintu rero tuba dukeneye kugira tuzoturonke ibintu uburyo bwo gukora ibintu byinshi mu mwanya mutoya yego genda umva umenga ivyo ni sawa yego ni sawa akajambo k'agasunika rugiye tekerera abakunzi b'ibikorwa byo ngaho iwacu mu Burundi n'abakunzi ba Brazil journalist we wumva akantu notekerera abarundi nuko cyambere abarundi mubanze mukunde ivy'iwanyu cya kabiri abarundi burya ikintu nabonye burya n'abanebwe bakunda ibintu byoroshe barakwiye gushigikira abaririmbyi biri mu buryo bwinshi nubwo utomuha amafaranga urashobora kumushigikira mu bundi buryo ugiye ufashe ufise nk'itelefone ukafata n'ubwoza kuri Facebook niyo mbona amengo mu Burundi razimbutse kuko amamega yatazimvye ukaja kuri Facebook ukaraba video yiwe ukayiraba igahera ajya mu muterereye mu bintu bitaboneka nubwo atunguka ubu azokunguka mu kindi gihe kandi bituma aca guha ibindi bintu byiza kuko aba yabonye yuko bariko baramukurikira hanyuma ikindi kintu nacyo nosaba abajournaliste bashobora kumva hano hantu bagerageze kuza barakoresha ibiganiro abaririmbyi batitayeho ko batera imbere ahubwo barabe ko n'abaririmbyi nabo batera imbere kugira bose dusunikane uyu journaliste uduge n'umuririmbyi aduge yego ivyo nabivuga kubera hari igihe umuririmbyi wumva ariko aravuga ibi ari igihe umuririmbyi atanga ikiganiro ugasanga bitumye umumenya neza ukamenya ibyo akora ukamenya n'akamaro bizokugirira yego atari kwivuga gusa ahubwo ari kuvuga ibikorwa cyane namwe ndabashimiye cyane kuba twiyumviriye ko mukaduhamagara respect mtamu twigoye nyene turahaguruka aho twicaye turavuga tuno musi reka tuje mu gihugu hagati kugira ngo tuze turaraba abafise impano zitandukanye none nawe dusanzwe urenze uraririmba mu producer video audio kameme extraordinaire ibintu bihambaye cyane tukaba tubashimiye mwese abakurikiranye kino kiganiro twakoranye na Escape Pro the movie tubashimire cyane gusa ntibibagire kugira subscribe na sabone kandi baje kugira subscribe kuri TV yanyu yitwa ngo Brazil Journalist TV bacha baraba bacha bagenda no muri recherche bandike Top Sound Burundi ni hano ducisha ibikorwa byacu Top Sound Burundi ushaka ko hanyuma bacha bagira sabone cyangwa suivre kuri Facebook bagira suivre kuri YouTube bagira sabone hanyuma ibintu bikomeza kugenda neza thanks kwa kundi hahandi tukaba tubafitiye n'ubundi ubutumwa bwa Planet Company ni company ijejwe kubakira abantu ibintu bya consolidation
foulage do aménagement des habitats na korage imbere mu nzu, amadekorage kubasigira, gushirayo plafond, isima hasi, amakaro n'ibindi vyinshi bitandukanye. Planet Company ukeneye izo service urashobora kuyitura bikagenda neza. Je nabashikiriza kino kiganiro nkaba ndi Blaise journaliste, umutumira akaba yari SK Pro the movie. Mwese tukaba tubashimiye. Stay tuned kuri Blaise official. Wagwana.